mashami giango komera ramba tsimbatara amahoro kuri twese muteramishi wacu tubiagemeria. Kuruno munsi w'igenekerezo rya 19 Ruhuma 2026 ini cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yakiriye mubiri we intumwa y'umwe bwa Buraya isanzwe userukira hano mu bihugu byo mu biyaga binini, ikaba rero ijejwe ibibazo bijanye n'ibiza bitera abantu, ikaba kandi ijejwe ibibazo bijanye no gutorera umuti ibiza by'ihutihuti bitwara abantu benshi byitwa bimwe mu Faransa bita crise humanitaire. Iyo ntumwa kandi mu vyijejwe harimwo n'ivyo guteza imbere ivyo no kwita iterambere ridakumira. Rero iyo ntumwa nkuko muvyumva ukurikije amabanga ijejwe yarije izanywe n'ibihanze kano karere, yabanje iramukeza birumvikana ku mabanga yaraye ashinzwe yo kuyobora umuryango w'umwe bwa Afrika. Iyo ntumwa rero ariwe mupfasoni Hajar Habib akaba yagarutse cyane kuri iki kiza kiriko kiratema gitongora mu gihugu cyacu kibangi ca Kongo, kikaba kimaze gutwara abantu benshi, kikaba kimaze gutwara ibintu byinshi. Arahava rero arasaba yuko ubona ko nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi asanzwe arimwo mu bagarukana amahoro muri ico gihugu, arasaba yuko yokibera umukandizi mu bijanye cyane n'umugambi wabereye muri Angola wo gutuma intambara zihagarara, ati akore ibishoboka byose kugira ngo intambara zihagarare gutyo imfashanyo zishobore gushikira abazigenewe. Kuri igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yamwemereye yuko ibishoboka byose Burundi bushobora kubikora, ariko kandi yuko Uburundi busanzwe nabwo nyene bufise impunzi nyinshi ku mugongo, kandi izo mpunzi zikaba zikeneye imfashanyo. Ati rero ko ivyo ari byo byose ari byo mujejwe, ni murabe namwe ukuntu mwotugoboka kugira ngo izo mpunzi zigumbe zironka uko zibaho mu gihugu cacu. Iyo ntumwa yagarutse kubikunze kubagora mu gushikiriza imfashanyo izo mpunzi, iyo ikaba rero yasabye yuko naho nyene abo vyega bofasha kugira ngo ivyo umuryango umwe bwa Buraya usanzwe ufashisha izo mpunzi bishobore kuzishikira n'ingoga. Ivyo navyo yavuze yuko ari byo bafasha, ari nk'uburengeti, ivy'amahema, ivy'imiti, kambe n'ivyo bifungurwa. Iyo ntumwa rero nkuko yabishikirije nayo irababajwe cyane no kubona igihugu ca Republika n'intwaro rusange ya Kongo kimaze imyaka irenga 30 kiri mu njyane zitavanako, ikababazwa nuko umwaka wowo bisa n'ivyunyutse, hanyuma ikaguma isaba yuko abo vyega bogerageza bagafasha mu bijanye nuko fashanyo zoshikira abo zigenewe. Yabuze yuko bumwe bwa Buraya busa nuko menga ntibukironka imfashanyo zikwiye, avuga yuko hariho nk'ibihugu byahora bifasha mu gutera izo mfashanyo, na cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisa nkaho zahaye umugongo ibikorwa mwe n'ivyo. Aravuga rero ati ariko bazogira ibishoboka byose babandanye bafashanya narirya ari byo bishinze, kandi ati twebwe gusa ico dusaba nuko abo vyega bo tworohereza mu gushikiriza izo mfashanyo abazigenewe. Mu byo yasavye vyihutirwa hari byo kogwa sibike yasavye cyane yuko nk'urubibe rwa Gatumba go kugururwa, hanyuma ubwo rubibe ngo rukaba gotuma gujana imfashanyo hariya cyane ibuvira byoroha. Nababazwa nuko bavuga yuko ibuvira abahagwanira M23 yahavuye, ariko akavuga ko naho yahavuye ntiyahavuye gose, ni nkuko yakuyemo ikirenge kimwe isigamo ikindi ngo iri mu micungararo. Ibyo bikaba rero bifise ingaruka mbi ku mutekano w'abantu n'ubu bakiri mu kangaratete. Agasaba rero yuko uwo mupaka wo kugururwa kugira ngo imfashanyo zishobore kubandanya zibashikira. Nyine cyubara mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yavuze yuko ivyo ari bibazo nabo nyene bibaragishinga,
ivyo bihugu ko ari bibiri, akavuga yuko ataco bazokora kugira ngo ibishoboka bibe, gutyo abantu ntibashobore kubandanya bagwa mu mporero, ati ivyo ni ibintu biriko birigwa, kuko nabo nyene abo banyacubahiro b'ibihugu bibiri ivyo birabaraje ishinga.